Karibu ku mucamo Joëlle na Michael bayita Mika murakoze cyane kunyakorda iki kiganiro murakomeye Turaba. imbere yo kudutangura mu majambo make nimwe yatwoduze kubashitsi bacu n'abariko baradukurikirana tangure kuri wewe Mika. Je nitwa Michael, kiremesha abanzi nyene ku mazina yose, bumba mu Bubiligi, à Bruxelles exactement. Nahora mba Norvège, fils de presque 35 ans. Jewe nitwa Joëlle, sindihebura, hama présentement mba muri Canada, muri Québec, muri province ya Québec, hama nakuriye mu Burundi, abantu benshi banzi muri quartier ya Mutangaside nyene hariya, hama nkaba nkunda nyene kuganira nyene kuri social media, kuri Instagram. Voilà. Naho rero nabumviye ikintu kya capté mon attention mwariko muvuga ibintu vyo gukurira mu ngwano. Mwiyita abo muri 3e étage muri dans la trentaine. Hanyuma kandi jewe je m'intéresse kuri yo génération yanyu kuko mu Burundi burasiko tugira ingorane twagize ingorane nyinshi ingwano kandi sort yanyu ripartage n'abana benshi cyane. Mugabo abana nta kibanza babahaye ntitwigeze twumva abana ingene bimeze gukurira mu ngwano kandi ingwano irafise ingaruka ku bana naho amaherezo atari ico kimwe kuri bose bakuri Burundi bese ingaruka umva rero ico nashaka kubabaza ni mu décrive vyari bimeze gute gukurira mu ngwano muri rya ngwano ya 93 gushika 2000 je crois mwari abana muri kile kiringo cose sivyo vyari bimeze gute ntanguriye kuri te numvise uhagaritse 2000 wowe ntudi musaga n'indege irasa hejuru yo muri 2000 havyatsi oya tunanagiye jewe au fait 93 icabaye nuko twari tuba kuri Mutanga Sud, nize kuri Mutanga Sud kuri école primaire, hama twari twatanguye kubona ko hari ibintu bigoye avec amatora. Genre je n'avais fait 7 ans. Hama ico nibuka, je pense qu'il m'a beaucoup frappé. Il y a eu comme un avant hamwe na après urupfu rwa nyakubahwa nuko urabona kuri Mutanga Sud on rassemblait tout, on rassemblait isororezo kumugoboka des enfants bari novuga bari différents reka ndabivuge gutyo. Après le coup différent muri côté social cyangwa tuna atusi cyangwa les deux. Les deux. Ce que j'ai remarqué, bari abagenzi baje ndabibuka hariho uwitwa Keza, hariho uwitwa Sinarinzi, twicarana twe dufise nyene abagenzi tuzi baba isororezo. Et après twumvise amasasu, on est des enfants, ni tuzi bibaye, le lendemain tugenda kw'ishure et toute cette partie n'est plus revenue. Sinzi nico babaye, on a perdu comme niho twaciye tubona yuko hariho une différence ikintu kibaye tutumva kandi batariko baratwexplica. Numva umenga ico gihe avec la guerre civile itahera ni ibintu twatravesheje batariko baranabivuga batariko baranaexplica. Ubona umuntu umwe disparesa ntaze ntumenye eske yapfuye eske yahunze eske muzobonana ntumenye n'igituma. Il y avait beaucoup de silence. Umwana wa 7 ans yamererwa gute vyakumerera gute indani warabaza ibibazo cyangwa wagira ubwoba byari bimeze gute? Oya vyari ubuzima. C'est ça qui est triste. C'était ni nka kurya uvuga uti nta yindi façon de vivre waruzi. Ndibuka baragira amarondo kuri Mutanga Sud. Mutanga Sud twari dufise amalampadaire.
sororezo iri hejuru hari noir utaga sud il est clair haba bakaca babwira abana ba 14 ans donc nos grands frères nos grandes sœurs kugenda mugira amarondo bakaca bagenda musi ya lampadere gukina amakarata donc tout sororezo qui était là pouvait voir abana bariko ninde yababwira kugira amarondo les parents urumva baba bari nabone bariko barasirikira hama ntimusubire kuryama nawe mukaca mugenda kugira amarondo bariko baba bazi icyo bagiye kurondera bari muri rondo. Non, je crois pas. C'est ça. Donc, pour nous, c'était comme un jeu. C'était une façon de kugira, une façon... C'était stupide et... Kugira ndakumvisha à quel point ni twari tuzi ivyo turimo. Twagenda gukina amakarata dans le danger. Hama wereka Mika, wewe narakumvise uriko uradescriva efe zirya nkoho zivuga zakugira ko mw'ijoro. Et en fait, j'ai comme 93 nari muto, j'avais 4 ans, mais de mon niveau qui vient de voilà, les copyrights muhira. So ndibuka ndibuka ma meeting à l'époque, donc vari fête, comme parce que à partie match bagira meeting. So j'avais la chance de regarder même des gens de la famille, enfin nous avons différents. Donc nara bara ntwara muri meeting haja muyindi iyo yari fun. Nje naheruka en fait niho nabona it was fun meeting. And then meeting. Yeah, bariko bitoza. Ah, okay. Et ndibuka rero ko umunsi umwe like one day tubona ko twiko bigiteka and umunsi batumwe kuja kw'ishure tubona amablade nyine yaturuna gitega iko ndabona umenga bariko barakontournagira womenga n'abantu batinya ko hagira ikintu kinini. Et aho rero niko nanibuka izo muri note nizambere zanteye ubwoba. Ko ndibuka ko twaho tukiri Bujumbura et je me rappelle que il y avait une seconde mwana wa 2 ans il s'est resté dans c'est gravé ça c'est guma mu mutwe. Wari wenyine umunsi wa mbere barashe nigamaye nyine vyuka soit dans le noir dushobora kubona nta muntu umwe nta muntu muryamanye nawe ujya washikira ko bavuga inkoho n'ibitaye inkoho nyinshi kandi natwo zari hafi. So like what to do so iyo nze yarangumye ngo kuva ndi umwana mva nayo menyereye kwamana n'abantu namwe ntakunda abantu ugira tugumane we have to date. Yeah. Nibakusiguriye no bavuze inkoho me numva nta muntu nafise imyaka nafise namwana muto ako niko kanyibuka ko nye deja à cette époque mwize nkondi ko zarantwaye ko nakura niko iyo kuya yavuga ati 19 93 rero mbonye like nabona umenga ni ikintu yagi giturike kora lave masinobesha imwe yari ati nari umuntu atinya cyo nta gutinya rero rero mais twe twagize imana ngira peut-être kubera umvi igiteka rumva aho twari hari abasoda baje tamwe barakikuje donc wamenga turi protéger mais en même temps twari abantu banshi daku mwijoro rimwe twe turi mu nzu ahantu twari papa maman et 2 enfants cyaba inzu yuzuyemo abantu nka 20 n'amafamiye yabo bahunze suba ukuntu ikintu nzi ko twahabagira nka 2 mois byo gusangira together ibiki au début c'était I was like ni byinshi mais à the end umugani waje ucubimenyera ko rumva aho yaca tangwa intwe nko zaciye zitangura mwe ko yanumva umenga ndi kumwe n'abantu n'amanjyama hagati y'abantu nka miliyo sinigeze aho vraiment sinigeze ngira ubwoba sinobesha. Comme Joëlle a dit aussi haraza umuntu ngo umuntu baramura umuntu waheruka yarayiwanye cazana ikirato ngo baramurasha donc et c'est fini donc uwo muntu aragiye. Okay. Mubandanye ubuzima normal bukabandanya hagenda harava umwe ko nyene cyangwa umuntu ngo arabahunga donc famille imwe kavuga ati no turageje guhunga ntusubire kubumva. So nka papa twe yarigisha donc université yazanye haba jeune bahunze muhira bamwe vraiment twagizima turababona genre tumaze gukura après nk'abo bye
ntumenya ati yarapfuye yarageze iki mbwa niwa wundi yakugaburira muri iyo minsi mwaba muri kumwe so en fait ukura ntugenda uravuga ati en fait trop après igaruka après ukibibamwo la vie continue en fait iyo trauma igaruka niyi en fait nibaza ko ari se rendre compte aussi ni gutora ubwenge okay gutora ubwenge ati habaye iki hama kw'ishure na mwaragenda kw'ishure normal cyane yego okay les 2 mois non les 2 mois de atkontibuka giteka twe 2 mois on n'est pas là kw'ishure okay hariho expression yaje ngo kugama amasasu nk'imvura urumva iyo expression yaraje iramenyerwa no mu bantu bose urayugama donc c'est quelque chose qui va se passer hanyuma igahita and then mugasubira kw'ishure ivyo kintu cari gihari muhira menya yuko baraye bararasa ejo utegerezwa kugenda gukora exam naho vyo geta gute ahubwo nibaze umenga twakunda plus grève kurusha amasasu kubera grève au moins baraguhana n'agahengwe bakazobabwira ngo kengwe examen ngo irabaye reporter nka une semaine ingwano iheze mwari mufite imyaka ingahe jewe sinigeze mbaho ingwano yaheze nimukiye muri Canada donc wavuye kuko jena c'est aussi la même chose ukumva na twavuye mu Burundi après donc ingwano tuvuga ngo uko urumva i Burundi baje urumva kumva twabanye nk'ubujumbura urumva actually ubujumbura niho hari ingwano gusumvya hano c'est ça amasasu ya tuvuye igitega ya momo harabaye agahengwe iyi n'amasekeli kandi urabona nk'ahantu babomoye n'ibiki si igitega ntari abantu baca bahakonstruiza n'ingo urumva hari nk'ahantu babona hamaze nk'imyaka tuhazi ko bahabomoye haca tous les jours bahakuye amakoro n'ibiki donc aho vraiment diba ko hagutera nk'ubwo mais bujumbura rero hateye ubwo waraza muri vacances kujumbura ukavuga ati nzotaha kubera kuko hari amasasu byo by'ama ville morte twari tugitega ngo bastanze shake ahantu shite muri kazanga hari amanunzi usanga hari baragira amabuye niho nahagaze baragira amabuye wihenduye ikoreko wabona iyo wavuye ahantu washuriye ugeze ngo usanga nk'abana abana wabushuye kuja kwa banaka watababaye gusumvye kuko ntibagusiguriye ati ntidushobora kurengana ko yabishobora kudukorako baciye bakata murasuye inyuma urumva just byasigaye gutonda uri umwana why okay none wiyumvi usubije amaso inyuma cyangwa ukiyumvira ukuntu mwamerewe mubivuyemo kuko mwaravuyemo ngira ngo murabona ko atari vie normale mushitse muri Canada no muri Norvège ingaruka bigira ku muntu niye amaze gukura hari ico mwakomatse oui je nka jewe nashikiye muri therapy and I was shocked gusumvya ni waija oyo kati diba afite kubera ndafise ingwano nyinshi nagwana nyinshi ni one nari muri adolescence et je comprenais pas ibiko birambako d'abord kumva nako ndakura nakuze banyita nari feminine cane baranyita all kind of names sinebwa ubune kuvuga ati ndamatsiko n'umuntu ameze nkanje so j'avais pas vu un gay personne so j'étais muri Norvège umuntu abantu banyakiriye baje baraba ko nari mwana muto so yararavya akana karakereye uburaga kadra yabonye ikinona nibaza yarasomye sinzi vraiment en tout cas kandi ndamushimira sinzi ahari mais I would love kumubona en tout cas yarasomye ikintu yarabonye yarabonye ko ntari imeze neza wari ufise imyaka igagamika nagira 18 ans 18 ans okay les débuts ziba zigoye twe Burundi nta therapie muri keramuki ntayuzi kandi umuntu arakubaza ibintu kubera ko kumenyera no kuya d'abord twarize kubesha byose iwacu bimeze neza nayo wanye higo harava urabwira ati inzu yacu ni meshe ntari buraya
kugira en fait fallait ko agwana kugira ashika I'm breaking. Yari umu Norvégien cyangwa yari umu Non, yari umugore marié n'umunorvégien, mais il était marocain. OK. Et donc il fallait ko agwana. Kumva witwa ashobora mu gifaransa. So tevye kuvuga mu gifaransa. Mais byarafashe umwanya kugira ashobore ku breaking. Kubera yambwiye ati umunsi yicara akavuga ati nawe uriko urambesha taha. Uriko urabesha kurumva yabona ko amubesha byaraboneka ya mahipata ari nyine vague nyine kandi nawe umva naho atava muri Afrique no ava muri Afrique arazi dufite les mêmes problèmes haki yego ila rero umuntu muzi kuganira akoza nk'ibibazo uvuga ati gagabo ndi hari ikintu kitagenda atari kubaza amakesi yagoye ntucuvuga ati je ndiko ndabitera inkuru nka blague we nawe urabona ko afata amanota ati non mais c'est pas normal nanje la normale ni en fait kuva jusqu'à 18 ans wakuriye mu ngwano c'est ça en fait okay. Et quand agusubije mu bintu wavuze ukavyumva from her ubone nawe ihits biraguhitinga gusombye avuga ati ega ntibisoundinga neza bivuye ku wundi hama nta muntu yari bwakuvugishe gutyo mu Burundi no mu baproche no okay ku côté sexuel hari nk'abavuga ati ntibakubwira directement mugabo mvuga nk'umuntu akabwira ati we ntuzoba ngaha yahora bivuga muga ntakubwira igituma no yavuga ati no we not avuga ati sinshaka wiga ngaha donc wiga muri Afrique tuzuraye mais j'ai jamais compris en fait nayo bumenyi ndavyashaka kubona nkutse en fait ukutse okay donc hari mu byinshi yosingira hama ubu naho nigiki cyagufashije gusurmonta basi ivyo byose wabonye c'est quand même pas normal non plus kubona abantu bapfuye kumva amasasu kuja kwishure utazi kugaruka jewe nibaza niyo therapie niyo gutahura d'abord ibyanshikiye donc nkavyumva nkavuga okay c'était pas normal so ndabivamo gute aho none ndaciye ntafata ko ibintu kuba kumutera abana nimba narashyize ngaha n'ibindi nzobishobora mais je dois travailler sur moi-même chaque fois donc icyo nciyemo ndi retractage, je travaille sur moi-même et la vie continue. hama we nawe gajo waragiye muri therapie oui je naragiye muri therapie kandi ivyo byantangaje kuko aravuze ikintu esa raisonner kuko aravuze ngo yarakubwira ibintu twege ukumva biri normal mugabo uhejeje kubivuga aho tuva hariyo ijambo yakunda kuvuga ngo mon Dieu ngo vraiment ngo tu es courageuse ngo tu es une survivante tu wibwiye n'umurundi n'ubu déjà hari ukuntu tuta survivante iryo jambo nitwihura ubusha bwo kurivuga kuri twebwe que nous sommes quand même des survivants et des survivantes byarantangaza umenga ntabyo nashobora kwemera iyo ariko arabivuga ngo tu es une survivante je numva umenga survivante ni nk'abanyarwanda abantu nyene hama akazarambwira ati no nta muntu ashira ku munzani trauma ikintu cambere utangura kubona je personnellement nuko utari normal wabibonye gute yo wafashe initiative yo kuja muri thérapie yego nije non j'ai été quand même obligée narayobewe kuri université hanyuma baci barambwira bati kugira ngo ugire ibi il faut kwiza ya manota uja muri encadrement muri encadrement hariho kuja kuraba mu thérapeute wo kwishuri hanyuma rero niho ibintu bitangoye gusohoka byose ucu byumva uti byakwererega wosanga ari kubera nduhutse ntakicumva amasasu nibwo bwa mbere nkiraranga muri Canada bwa mbere niho je trouvais ça pas normal yukurara ijoro tumbise amasasu niyo sujet y'ibyabaye mu Burundi sinayivuze ubwa mbere je natanguye kumubarira ko byananiye kwishure yuko bingora ibintu by'igifaransa byo ngaha natanguye kumubwira ama difficulté yo ngaha nyene byangoye sindavyumva hanyuma dutanguye rero kumenyerana
niho rero natanguye kumubarira ivy'i Burundi mugabo nabimubwiye nkuko ndiko ndarakota nyene ubuzima busanzwe. none wasanze vyakwafekse gusa utanguye kubivuga wari warahayarije ingene vyakwafekse? Mais je pense que c'est un travail que nagize sur moi. Mpejeje juste le fait yo kubivuga niho uca utangura kubona uti rega bijya bintu ntibiri normal. Gushira ibintu ntibiri normal hanyuma narumvise umenga ndafise liberté yo kubivuga muri thérapie mugabo nk'ubu nabivuga mu bagenzi nkabona umenga ndabatraumatije. None murabivugana entre vous muhuye abo nyene muri iyo generation yanyu mwakuriye mu masasi murabivugana entre vous atari blague muri sens ya ukuntu vyabafekse hari ibintu umuntu atiyemerera ku ressentir? Ça change. Ndibuka ko je muhira ndi mwaje kare. Et je me rappelle ma sœur nawe yaje nyuma n'umwana wiwe. Et bonne année. Bonne année ni buraya tugira ama feu d'artifice. Feu d'artifice zarabamereye nabi hamwe umwana afashe nyina ameze gutya. Uvuga hari ama réaction umutawa witeze. Azimwe amazi nyaka ngaha ni fada ubona amazi kuzimenyera mugabo ivuze utayiteguriye kamura still nubu uracagira ubwabwo ugakanguka mi uravuga feu d'artifice singo mi ku muntu avuye muri Afrika akaza en décembre akabishikiramo akabaye nta problème so akora umuntu yabaze kumenyera umva inkoho ni kintu que tu n'arrives pas gukura muri moto yawe. Yeah. Hanyuma mwarasubiye i Burundi muramaze gusubira i Burundi no? Jewe Jesse ndasubirayo. Urasubirayo? Okay. Uratinya canke ntabishaka canke uressenta iki sur le Burundi? Sindaronka occasion. Reka ndatinya billet d'avion. Reka ndabishiruka. Okay. À part utinya billet d'avion kandi iragoye kweri. Non, je ne pense pas ko ntinya amagume ntayagihari, je pense. Nukuri sinoba ntinya ico nohasanga. Okay. Ahubwo je novuga actually vyaramfashije. Je crois que les premières années nkiheza thérapie n'ibiki en fait gusubira guca ahantu hakwibutsa utuntu ibiki. C'était plus actually byari thérapeutique ukahaca ukavuga donc nta kintu va kurengana ukumva utabwo bugize aho hantu haciye. Je crois que ça aussi été et aussi no kubona nk'abantu uzi ko yakubabaje canke ukabona ukabireka ko now you stronger. The feeling iryoshe katari navyo. Hanyuma uva turi interview que tu as mis mois d'octobre, c'est pas par hasard non plus n'abasavye ko muza hariho bien que ntashaka cyane ko tuvuga le côté politique, il y en a beaucoup qui s'en chargent. Mais bijya bintu bavuga ngo ninde yishe ndadaye, ninde yishe kwa gasore, l'histoire du Burundi, des demi-vérités. Nta rumwe ashaka kutubwira la vérité en fait. Mais est-ce que umwana yakuriye mu ngwano nkamwe birabainteressa ce côté-là yo kurondera la réponse canke nta poids bifise? Jewe personnellement numva ntibinyeteresa kumenya uwishe ndadaye ariko numva shaka kumenya c'était qui ndadaye plus même j'aimerais kumenya c'est qui sa famille umugore wiwe je veux savoir l'histoire il y a l'homme derrière kuko hari ukuntu jewe personnellement ndumva umenga turi manipuler umuntu ashaka kutubwira ibintu byiwe kugira tuvyemere mais mu kumenya histoire y'umuntu ni twebwe tuzokwiha narrative dushaka kugumana. Numva umenga umenye toute l'histoire, la genèse, kumva numva umenga niho uzovuga uti okay, maybe yari umuntu mwiza, maybe yari umuntu mubi, maybe tu vois ni wewe uvyigirira alors que ubu unye baduha exactement script iri écrit. Et le fait ko mwaciye mu ngwano ntibibaha curiosité yo kumenya le pourquoi ivyo bintu byabaye?
canke ça ne vous intéresse pas. Umva hariho amacycle de violence mu Burundi. Mwege muri generation mwakuze muri zirya myaka ubu mufise dans la trentaine nimwe mugeze mu misi mikeyi gutwara igihugu. Urumva mwege mwaraje mvuze mwebwe iyo generation nibo bageze gutwara igihugu, nibo bageze dans les institutions canke mu misi za kuko espérance de vie yo mu Burundi ni 61 non? À peu près. Donc mugabo kandi mwege mwagize chance yuko mwaje ahantu hari ibintu vy'amatherapie sûrement ko muva muri des familles aisées mugabo ko navuze au début amaherezo sico kimwe hariho abahereye muri camp de réfugiés muri Tanzanie, mu Rwanda, muri Congo, hariho abagumye i Burundi nibo benshi aussi bakazopfa bararonse iyo therapie na rimwe. Kandi urumva trauma y'umuntu ntishira ku munzane mugabo i Burundi tutafise ukuntu tuvuga ngo burya ntiyaciyemo nk'ivyo je nanje naciye. Or uri umwana fait le trauma initial kugira ko c'est la même chose. Peut-être ampleur sico kimwe. Donc pour revenir à la question. Ego mwarabiciyemo murabivamo, ça ne vous intéresse pas, muri iyo trauma yanyu murashaka kumva igituma vyabaye, igituma mwakuze gutyo, igituma mwakuze mu masasu, igituma barungika kw'ishuri mu masasu, canke nta poids bifise muri iyo sens. Moi je dirais en fait nibaza kubera nibaza ko abantu benshi barataye surtout nka generation yacu twabona ibintu twataye iguye ya politike kubona en tout cas generation yacu ngiye niyo ya mbere ifise abandi abajene baki bari muri politike naho baca hanze udusanga vraiment c'est peu kubera maybe yumva iyo ntunze kutaca mw'ayo matherapie kutaronka iyo chance niyo privilège yo gutahura ivyabaye et en même temps c'est vrai ko bavyeyi bacu babaye muri mensonge babaye muri nde muri mensonge baratubika cyane donc twagumye muri mensonge izoraba Joëlle ivyo yumvise ntibisa birabaye. Par contre il y avait des vérités zavugwa hajya so uri umwana nkaje nari curieux naragenda kumviriza papa waje harumva ibintu vyinshi mais iyo mvugaye n'abagenzi banje bafise indi vérité je me suis là mais la vérité ni iyihe bwabuze urumva so rero abaruta abantu kandi rero biranda n'ingoga umva ujya avuze iyo BCD nta mwadufise guca tuja kurondera Z gushika kuri Z biranda n'ingoga umva je nibaza ko generation yacu yishwe n'iyo mensonge nuko amakubwira hariya siho heza it's greener here donc kumumva ko iwanyu ariho sawa bariya si sawa so muga nabo nabamvuga nabo ne bakuze muri yindi hari ibintu ngo byava muri est west nde urumva nabo ni le fait que nabo ta thérapie bagize nabo mva ni iyo politique bayize mu mensonge et ils ont cru à leur mensonge so nibaza ko riho rero twe generation yacu twarata inda politique byant kabonzi n'abantu around me dushobora kumviriza ibiriko ya metazi no muri Israël mais si Burundi c'est vraiment rare qu'on a des jeunes bari impliqués 2015 bara jeunes buraya barabigiyemwo nibiki mais nibaza ko nigeri iyindi ikosa cyane kubera donc ababisavye abantu ngo babigire maintenant ils ont disparu tukibumva ntibakivuga so niyindi mensonge nuko mva ubeshwe kabiri nibaze rero nk'ubu bindi problème mwazi ko abajene bazobijamo ntibazosubira ko bavuga ati tuba mu maso y'abavyeyi bacu kuma tubesha nta consistance ufite hari mukahe nari mwebwe muzokasa le cycle ya mensonge kuko abavyeyi banyu quelque part bacu aussi ba etage bariko baragenda c'est vrai no nabo bakuze nkamwe sivyo c'était pas la guerre civile harabaye kiza cha 72 ibaza bakuriye muri ya periode
again bava bankubitanya kuri social media gukompara ibintu mugabo je nimvira umwana ntaco akomprena umwana afise innocence bamuhaye trauma batamugirira therapie batamusigurira arakuze arareza abana arafise ibyo ababwira umva namwe generation yanyu ubu murafise abana muriko murarera abana murafise ibyo mubabwira donc iyo cycle ya violence bitangurira mu bana quelque part ivyo bumva muhira ce serait intéressant yo kumenya umva ibi vyose n'amateori hariho benshi bataronse therapie kandi batayishaka peut-être badashaka kwisubiramo batayishaka arahora kugira ngo nk'uko wari ubivuze uti c'est peut-être notre génération izokuraho iyo mensonge je nibaza ko ikintu gishoboka ni humaniser abo bantu mu mutwe wacu bafise stereotype kuko twakuranye mensonge ziri ku du stereotype par exemple moi narabaye muri Quebec City hariho encore ivyo bintu yuko nituvuga amagume nituyabona kimwe hariho na séparation kuko hari abantu par exemple bavuye muri Tanzania bari muri Quebec City depuis longtemps bafise des business donc ils sont intégrés nitwivanga abarundi kuko turacatinya turacafise ama stereotype turankana moi j'ai eu la chance yo gukurira peut-être muri secte tuvangana so je me rappelle ko nigeze kugenda muri famille hama rero avec le temps acharambwira ngo jewe ngo nawe Gitega ngo nari mfise ngo arambwira and then niwe yanyiintroducise pourquoi il a cru par exemple muri Frodebu iyo histoire neza yo nigeze ntayo nayigeze numva de la bouche de l'autre côté hama je ndibuka ko namubajije ikibazo sincèrement like nari mubajije gutyo est-ce que no gutinya est-ce que ari akantu umunsi mwe kazokugubuka ugashaka kugira nabi acarambwira anecdote and then aratinya nawe yaratinya tu dis oh on n'a jamais su humaniser l'histoire de l'autre je pense que niyo travail tukwiye kugira kandi niyo yoba ari thérapie sûrement kugira dialogue yaza ko ariyo dialogue nyene ikwiye kuganira kubera nk'ivyo Joëlle avuze ndamongonero gato naje nabaye Norvège mbo ushobora n'abandi naho hari abantu babaye bya Tanzania babonye umuntu avuye Bujumbura mva d'abord nabo bari curieux bari mu Burundi bumva bafite nka famille une grande génération bakuri nko kuri grand-père kubandanya gushika ko abo munsi Burundi ntibahazi barahumva ibuka cabwira ko wize umva hari amashuri hameze neza bakumvuga ikirundi ciza ntibavyumva urumva ntakabona nawe nturi umuntu mu bintu baravye nabi ntibasuzuguye kumva haraba peut-être baje imbere bakabwira ati twivanga nk'ivyo je yavuze ariko nyine umva abibujumbura nabo des fois on n'est pas aussi gentil hein turadiscrimine abandi uratangara en fait je ntabeje ayamo nabaye namvise guilt umenye nje nabirukanye navuga iyo narose privilege je naragiye ruguru natembereye u Burundi nkiri muto narabonye sokuru na nyokuru na aba oncle abaki aho bandi bakubwira babita bamuyomba abantu umva umenga abantu bari Rwanda ntibabazi urumva ntibazi Burundi mugabo baravuga ikirundi ko usanga abantu bashobora kumenya baragerageza kibishe mugabo gihari kandi bari proud nyine ukivuga baracaga ikirundi urumva wagize iyo chance urababara uvuga ati wow je naho nagenda kwishura mugari waje n'amasasu muhira ko kumwe nabo dusa ubu bari mu makabu muri Tanzania batukwa ngo donc barabategwa nabo n'abatanzania bashaka kubiruka all the time bafite andi ma story ko umugani wa turaho humanize hakeneye ngira na indiscussion na dialogue y'igihugu cyose aho ibintu nk'iyo mukora
on a besoin de faire ça beaucoup tukumva abandi donc tugatahurana ko ama expérience est très différent et des fois mugani baje twikana ko twahwereye twari mu ngwano alors que ntituzi dawe n'ingene bahunze n'ivyo babayemwo muri iyo ntu n'ivyo cane trauma dusangiye uri mu Burundi yakuriye mu masasu n'uwo muri Tanzania ça c'est mon humble avis niravye hariho trauma yo kuda positive à l'avenir twama twibaza ko ikintu kibi kizodushikira nta na rimwe uruhuka kavuga uti oh you know what tuko turasuguma gutya nk'abandi bose kwa ntituraruhuka abarundi ntituraruhuka voilà mais sinzi turakwiye kwiyentesa peut-être kuri politique de réconciliation en tant que génération troisième étage nakunze ako kantu ngene mwitwa troisième étage en général ico mwo conclure comme les enfants de la guerre ni kiki je kuri parti yanje nuko badama mvugira therapy nkamwe muri ufise ubwoba vri mu bugurira imiryango baze babaganirize because je trouve que comme nako ndabivuga no muri live aba jeune surtout nko byo kuba commitment ama mariage kugurukira abantu sigaye mbona twe biva muri 4e étage bigwa muri 2e étage baradusimba Kwa nibaza ko hari dufise utu issues twinshi dufise twabaye muri iyo mensonge hari twarabaye no mu matrauma urumva aho tuvuze ama abus sexuel ibiki donc hariho problème ya commitment mais en même temps turi na hagati urumva turi entre donc la génération 2000 na génération 80 donc turi muri nandi mais en même temps tuguma dushaka kuba nk'aba 80 mu kuba réservé cakirundi n'ibiki acaza yumva n'imyaka tubayemo dushaka kuguruka mais ntumenya ati mbe ngiriki donc tu es un peu perdu je trouve tu es un peu perdu que bigoye ko exprimer ma feelings yacu qu'on travaille sur nous-mêmes tumenye ati turi bande hama we gajo jewe no kwankuraja cane generation yacu twaraciye mu bintu byinshi ariko nukuri ukuntu twarezwe ifo kubwira ibi alors que nta moyen turi mu ngorane turi mugabo bakatubwira ifo ku réussir ça ifo kugira ibi ifo ku umuntu mwiza urumva je pense qu'on a vraiment atteint plein d'objectifs et plein de choses malgré ibintu dufise zero ahubwo bariko barazidetwiza nukuri bicare biyumvire bati raba ibintu dushikako kandi atana exemple nimwe dufise twari twarezwe kugira ejo dupfe n'urusasu nukuri je trouve qu'on a beaucoup survécu kuko hari ukuntu tutanabona n'agaciro kacu ntuyihe valeur kandi warakoze ibintu byinshi wumvise nyene désespoir ije kubera ni ibintu biri normal nta kintu na kimwe udashobora gusurmonta rondera les moyens rondera iyo thérapie et c'est ça unye ntube muri trauma ntube mu ngorane zikubane nyinshi rondera des outils. Merci beaucoup basha murakoze cyane tunakotaha rero mubandanye mwikomera amashinamu kandi merci ku kiganiro kiryoshe cyane merci wewe ahubwo merci jewe mugabo nanje narifise akabazo kanyuma ashaka kubaza Sone wewe ubiraba ufise justement batoyi bawe donc toute la génération nyene yo munsi est-ce que nta guilty mugira yo kubona uti hama nkacanda njako nkaba culpabiliza nkavuga nti none ko mutadutanda ukuboko ko mubona mwadusiza ahantu mu ngwano mukabona turiko turacumbagira qu'est-ce que vous faites
Dans Londres. Ora nivyo uriko uravuga mbega ni question iri complexe. D'abord i Burundi hama hariho abamerewe neza n'abamerewe nabi misi yose, mugabo ni vya bindi vyo nibaza ko ari Mika yabivuze, ntaco nagize kugira ndabironke. Mugabo nkuko uravuga Joëlle, abantu baronse opportunité, abantu bakuze bamerewe neza atari ivyo bihaye nabo nyene, no kwibuka gutonda la main. Ico nokora ni kuganira bimwe, kuganiriza abantu, kugerageza kubumva, kutagereranya, kuvuga ngo je naciye muri vyinshi kugusumba, mais aussi l'inverse, ngo wewe warahiriye ntavyo wumva. Donc umuntu wese arafise ico atanga, mugabo kandi umuntu atanga ico afise. Hariho abafise bikenya kubera ayo matrauma justement, batafise n'ama-opportunité nk'ayo yamwe na Mika, irabaye discours yinye. Donc hariho umuntu, hariho nk'abantu ngiye i Burundi chaque fois Mika wavuga uragenda i Burundi, hariho angoisse, urashobora kwinjira mu biro vy'umuntu akaca kuryagagura mutazinanye. Kwibuka yuko umuntu atanga ico afise, harya arafise ivyo yaciyemo nawe tutazi. Donc umuntu akagira empathie kugira justement iyo cohésion sociale bizofata umwanya, si muri generation wacu. Empathie na cohésion sociale nta réponse fise, mugabo nzogerageza ariko ndabavugisha. Urayitanze nyinshi ahubwo. Urakoze cyane, Imana ibahezagire. Merci. Kumuca muri wanyu anytime. Mwakoze cyane. Umugoroba mwiza. Emancipate ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for it.